izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndabahaye kaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo. Reka dusangire amajambo y'Imana ari muri Luka igice ca mbere umurongo wa 45. Avuga ngo kandi hahirwa wewe wizeye ko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Aho n'indi jambo riri muri Luka igice ca mbere umurongo wa 37 avuga ngo kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ndabazaniye rino jambo, wewe ufise ikintu wavuganye n'Imana, wewe ufise isezerano Imana yagusezeraniye, naje ndakuzaniye ijambo ryo kukuremesha, ryo kukwibutsa yuko yavuze yiteguye no gushitsa. Naje kukwibutsa yuko Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Imana yabwiye Yeremiya ngo ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Rero aha ya majambo ni Elizabeti yayabwiye umukuzine wiwe canke muvyara wiwe Mariya, kuko yamenye yuko Imana yamugendeye. Mariya urazi ko yagendewe n'Imana, agenderwa Imana ituma umumarayika aramubwira ngo ugiye gusama inda, uzovyara umwana w'umuhungu uzumwite Yesu, azoba umwana w'Imana, niwe azokiza abantu b'Imana, niwe azokiza Abisirayeli. Rero Imana imaze kumubwira ayo majambo, Mariya yaciye yihuta agenda kwa Elizabeti. Elizabeti amubonye inda, kuko Elizabeti nawe nyene yari yaragendewe n'Imana, amaze imyaka myinshi atavyara, agenderwa n'Imana, yibungenga Yohana. Hanyuma yibungenza umwana, ahuye na Mariya yuzuzwa mpwemu yera, atangura kuvugishwa, abwira Mariya ngo harahiriwe wewe wizera ko ivyo wavuganye n'umwami Imana bizoshika. Rero nagomba kubwire ngo Imana iyivuze irashitsa, kandi iyivuze ikenera yuko tuyizera. Aha Mariya bariko barabonana na Elizabeti, Elizabeti ariko aramubwira amajambo y'indemeshanyo, ariko aramubwira yuko ahiriwe kuko yizeye. Igihe Imana yabwira Mariya yuko azobyara umwana w'umuhungu, Mariya yarabajije umumarayika, aramubwira ati none bizogenda gute ko ntaramwicitwa umugabo? Umumarayika abwira Mariya ati ubushobozi bw'isumba mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba byose buzogutwikira, niyo mpamvu wera azokwitwa umwana w'Imana isumba byose. Rero Mariya acisha umumarayika ngo bimbere nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, bimbere nk'uko Imana imbwiye. Arabyizera, ha umumarayika caragenda. Rero aha Elizabeti ariko aramubwira ngo harahiriwe wewe wizeye yuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Rero ijambo ry'Imana ngo kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Nagomba kubwire ngo hashobora kuba ari ibintu runaka ibica n'ibiriya biriko biraguca intege. Isezerano rishobora kuba rimaze imyaka myinshi utararishikamo, ivyo Imana yakubwiye bishobora kuba bitarambara umubiri, ariko nagomba kubwire ngo iyavuze niyihindukiza. Ijambo ry'Imana ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ivyo yavuze izobishitsa. Imana si ntimeze nk'umwana w'umuntu, ntabwo isezerano ryayo risaza. Ijambo ry'Imana ravuga hariya mu Maroma 4:18 ngo Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe kugira ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Rero iyagendeye Aburahamu igashitsa amasezerano. Aburahamu nawe niwe muntu yakiriye isezerano yuko azovyara umwana w'umuhungu, azoba mukuru, azoba mukuru imbere y'Imana. Hanyuma iryo sezerano rimara imyaka myinshi cyane, yamaze imyaka irenga 25 arindiriye isezerano. Hanyuma mu gihe cyayo Imana irashitsa isezerano, kuko murazi ko muka Aburahamu Sara yaramaze imyaka myinshi ari ingumba, ariko mu butama bwiwe no mu butamakazi bwa Sara Imana yaramuteturuye iramuha umwana Isaka. Biravuga ngo maze ngo Imana igenderera Sara asaminda avyara Isaka. Hama ngo Imana iratwenza Aburahamu, Imana itwenza Sara. Imana yagendeye Elizabeti amaze imyaka myinshi imuha umwana. Imana yagendeye Ana, Imana imuha Samweli. Iyo Mana nyene iracari yayindi ntihinduka. Ijambo ry'Imana ngo uko yarari niko nuno munsi ari.
kandi niko azohoraho. Nagomba kubwira ngo igihe yavuganye nawe ntabwo yivuguruza, ijambo ryayo ntirisaza kandi ntirihere ububasha, kandi si Imana igabitanya ngo yibagirwe ivyo yavuze, ni Imana ishitsa. Rero nagomba ndagutumire ngo usubiremo intege, ubandanye umurimo w'Imana, ubandanye uyikorera uticuza, udasubira inyuma, kuko yavuze izoshitsa ivyo yavuze ku buzima bwawe. Nta jambo ry'Imana ribura ububasha, nta jambo ry'Imana risubira inyuma uko ryaje. Ico misio Imana ibatumye ijambo ryayo, iryo jambo ritezwa gushitsa iyo misio. Imana yashize hejuru ijambo ryayo gusumbya izina ryayo, yashize hejuru ijambo ryayo ku izina ryayo. Ni ukuvuga ngo iyo ivuze irashitsa. Yabaye inyizigirwa kuri Aburahamu, yabaye inyizigirwa kuri ba Dawidi, yabaye umwizigirwa kuri ba Sara no kuri ba Ana. Iyo nyene ntabwo yigeze ihinduka, iracariho kandi iracakora, kandi ni Imana yiteguye gushitsa. Rero nagomba kubwire ngo rindi igihe c'Imana ntirimagwa ni isezerano ry'Imana, ntirimagwa n'imyaka myinshi. Ijambo ry'Imana ntirimagwa n'imyaka myinshi. Wewe ubakira ibyizigiro byawe kuco yavuze. Ntuhagarare ku vy'abana b'abantu bavuga, ntutega amatwi abana b'abantu. Ijambo ryayo rifise ubushobozi gusumbya siyansi. Abashakashatsi barafise ibyo bavuga, ariko Imana ijambo ryayo riravuguruza ibyo abashakashatsi bavuga. Ijambo ryayo imisi yose ryama ryiyepoza, ryama rishiraho, rihindura ibintu. Mbega twovuga iby'Imana yagiye ikora? Turavye ukungene Abisirayeli baciye mu kiyaga gitukura, amazi ntiyashoboye kuzibira Abisirayeli kurengana. Niko n'ingorane zawe zitazoshobora kukuzibira gushika aho Imana yaguteguriye. Niko n'ibibazo uriko uracamo bitazoshobora kukuzibira gushika ku co Imana yavuze. Niko n'ivyo uriko uracamo bitazoshobora kukubera inzitizi. Imana imisi yose yamica inzira ahatari inzira. Amazi yarabonye Abisirayeli aratinya, aravuga ngo notangira gute ubwoko bw'Imana, notangira gute ab'Imana yacira inzira, maze amazi arigabura, haboneka inzira mu kiyaga gitukura. Iyo Mana iracariho, iyo Mana iracakora. Nagomba nakuremeshe ngo usubiremo intege, usubire ku mavi, usubire ku murimo, usubire kurera Imana utidodomba, udacika intege, usubire mu kwizera, kuko ibyo yavuganye nawe yiteguye kubishitsa. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Amen.